Sakirimi kibi yatanze umurozi gufa. Abandi bati nyamwongera ikibi mu kindi yagemuriye intungurufu. Umushahara w'ubuhemu buri gihe uzokwama arakamaramaza. Sagazisije urumuri, ubuzima bwo kuri iyi si bwugarijwe n'ibigeragezo bitandukanye. Abantu n'ibintu, ubukene n'ubutunzi, umunezero n'ububabaro, byose bizokwama ari bigeragezo ku mwana w'umuntu. Nta munsi umwana w'umuntu azoronka agahengwe. Abo tubona yuko bahiriwe ntibabura ibigeragezo byabo bingana n'icyubahiro cyabo. Kanatsinda mu bindi ushira uvyimvye, inzu utararamo ntiwumenya yuko iva. Yamara imyenge y'inzu imenywa na nyeneyo. Abavuze ngo umuntu n'abantu, ngo umuntu n'uwogwiza inshuti ntibabeshe. Ariko agahaze nuko kugira ngo umenye inshuti y'ukuri atari cyoroshe. Kugira ngo uronke wo kwizera 100% bisigaye ari umuzi w'ibuye. Kuko ivyubu bisigaye ari amayobera. Abitwa yuko ari abavandimwe basangiye ibere, benshi muri bo basigaye badacanwa haka. Basigaye barabana y'ingwe kubera ivyisi. Akabi kabishe nuko guhemuka bisigaye byarasasiwe indava mu miryango myinshi cyane. Ivanye n'inzigo, ishari no kutifuriza ineza. Benshi muri twe twashise babimuke ndamuke. Murazi babimuke ndamuke abari bo. Ndabibona icyo watanga ukasiga ngana bibona no waya kondeka ibyo wigira byose narabibona bizanye nyukangana nyimbwa koko nawe ujiro wahamugenda sinamenda guhagarara shaka kuri mbisa nigire mu shaka kuri ushaka kuri manzari no boss lete yombwira cyangwa ukamubuna manzi wimbwire neza wigira ngo umuntu mwiza ntabwiye ngo niruka mbama akakazi kumbe nako muri kona mu bumara yanga amazu buzani mbisa nigire mu nyukangana nawe uragapfanye bwuzofuta abaye umugabo w'indagu so bari kurabona mu bagore uhendwa n'abagore bafite amafaranga utazi gutigita ngo rondera yiwawe mwirirwa mucu bumara nabi wanyiri gutipige pagaza amafaranga ushira yiwanye wandaye wa y'umugabo ituzopfa magayino zofata cyo wimanya niyo ndaye muri boss right ya mwe Merci. Yaje brema yananiye umugabo nta kintu kimwe ndamubwira ngo yumve iki niki. Ningeso ageze mu bozi zirandenze kabisa. Umugabo wawe uko ndamuzi ubu niho ageze kuguhindukaga mwana. Twengera abantu shabigira intama kabona menga nabera ndakumve nibikoko vyiberengaho n'ingwe. Nani Mugabo sindamubwira nta kintu kimwe ashaka gakore tucumvikanye ko ibintu byose ashaka bikore ku itegeko giwiwe. Ndarondera yuko jewe ndi umugore we cyangwa ntari umugore wiwe cyo kintu kikanyobera. Umuntu hasigaye afise ingeso yo kugira iki yo kugenda na mukabosi wiwe. Ubu ni habara wiwe asigaye afise ruguru baradugana mwijo zomva mu telefone saa 7 z'ijoro saa 7 nyaruka ku telefone ukazobona baragiye nkaraba ku kazi ko kuri abarahamagara n'ijoro n'abaganga n'abadokiteri nibiki ivyo ntuje bikantangaza. Mwana ibyo ukuravuga ngo uri mukuri kwe Nemwe ndakubwije uko karukuri. Mbe hoho ayo matelefone wowe uvuga wakubwiye ko aza kari uwo muhabara wiwe ni Kashare kama Ndogo ujyaje bacoboga no mu Kirundi ngo ubu bundabunda abonwa no hagaze yabonwe nande imisi y'isumari 40 nene yabonwe nande yemwe ujya mu vyara wiwe yemwe mu vyara we umbe mwana ndakubarire urabone isi turiko ubisi yarahindutse abantu bose barahindutse kandi ingenzi y'imihana yonzanye amazimwe mwana wanje nturi kurumviriza amazimwe y'abana b'abantu ngo bagusambuza urugo wapi kweli oya je ibyo ntabyo urugo urazi gito ntavyemeye kujya mugabo wawe je ndamuzi aratekereza n'umuntu afise urukundo kandi akunda abantu bose je murambona iyo ngiye nje wanyigena nyakira ujya no kuyorobeka oya ujya no kuyorobeka oya muyorobetse igeze ishakomewe hanyuma ikindi naco
uyo muvyara we yavuye araza maremari aza kukubwira ngo umugabo wawe ngo agendana na inabuja. Muvyara we nta kosa afise uko jewe muvyara we niwe yamuzanye baranamukunda barazinanye ahubwo muvyara w'Imana n'Imana yabikoze kugira ze mu rugero ruko nandi ho bokwamye bangira ikijuju ntazi hino na kimwe. Oya aho nawe uvuze ngo akora ibintu byose atakubwiye ngo umugabo ni wenye n'urugo nyene urugo mugabo kareka kubwira umukenyezi wiwe nta kibi yokora arambwira gusa mugabo hari ibintu mbona ko bidakenewe canke hari ibyo udashaka ko akora none ndamwemereka aje gukora ibintu vy'amafuti nyabaki woma akaruriro arashobora kuzana abantu mu nzu tutabivuganye nkamubwira ati ibintu ntibishoboka kuzana abantu mu nzu uri kuvuga ntiyagira abantu baza kumuramutsa ariho kuza kumuramutsa no kubaho biratandukanye mama ndugo ni bande bahaza basi mama hasigaye haza bashiki biwe bari hajyanya yego uravyumva nguyo muvyara wiwe nawe Marimari burya ashizwe yarambarara mu iryanzu ariko mwami Imana we abantu barahinduka nako navuga n'abantu barahinduka na mwana wanje nawe warahindutse nahindutse gute mama wewe ko mperuka nakureze uri umwana muto nagusigaranye nyoko yarapfuye naso so wawe na nyoko bara abantu b'abanyarukundo rutagira uko urazi mu rugo ahantu bamabuzuye abantu abashitsi abo batazi abama bari koragabura ingeze ari zirongo baha abantu bakarya none wewe uja kubaka ntibakubwiye yuko urugo ari urwakira abashitsi uvuze ubunyene ntiyakire mushikiwe sina byose ntamwakira none bose mama bace baza kwa kicumbi hajya bose mpaka bazi kuba hajya none bategira uko bogira bace baje none jere ntibabona ko je ndi umukozi wawe ko ugikunda batekereje baje none uko konzi ko ufise umukozi abiteka niwo biteka reka nyawaye havashora guteka inkono nabahindi rero ujya ngo bahindi bana wanye ndagusaba ikintu yaba umukozi yaba mushikiwe yaba umugabo niyo nzu nta muntu numwe amvuga nganyumvire kiretse uwo muvyara wiwe gusa bose menga nibikoko kuri jewe wagira ngo nagiye mu rugo ni mu muriro nta namahoro ndafitiye no kuvuga uwo muvyara wiwe hari ikintu mucuditse ko wewe naco ducuditse ko nawe naco ducuditse ko n'umusamuzana bose ari babi n'umusamuzana haba induru ndamubwiye ati je umuntu nawe nkeneye kuzana ngaha ahubwo Imana yarabikoze iramuzana ko yatabari nkawe simba nza amafuti ujya mugabo yo ahubwo nkayo mbanza ujya muvyara we yaje ku bubasha bw'Imana ni Imana yakoze bitangaza nandi hoje bari baramfutse igitambara mu maso sinamenye ivyaba arimwo nagoma mvuga ati umugabo wanje ariko kaza ari mu biki kumbe yibereye kumwe na kiriya kigore ca bosi wiwe mwana wanje itama genda umuhanura itama ry'amahera je mbona ariko ryamunaniye basigaye akunda bosi late wewe nuwanze wiyimbire neza ubanze ushishoze ujya muvyara we hari ikintu ariko ararondera atakirondera kuri wewe ujya mugore ndavyumva na telefone ndavyumva ku telefone zibone ko baravugana ibyakazi mu ijoro mama none arashobora kumuha porogaramu y'akazi azokora ejo buca kuko abona ko atamwanya afise izo porogaramu ko batazihanira ku kazi akujye mugore n'ukuntu ndamuzi urabona yuko ashobora kugenda n'umugabo wawe we ntabuzi reka kumusigwa waje uzobona bagenda biyunamitse ngo bigira intama zijya n'izongwe ahubwo urabura urukundi n'abaje abantu bona amenga nabasazi bakiyerekana zuko mugabo uzubona amenga bigira berana bajya babigira kuri mwebwe mugabo bageze hanze barasara bakaguruka umve kibonera kubarire jewe n'imyaka mfise nimvi ku mutwe maze kubona byinshi abo bantu baza birondeza ubucuti jewe sinemeye ico ubucuti urumva rero mwana jewe ndabana kujya muhungu ari ikintu agamije mbere kwanza ndibutse ikintu urazi ko nyina wujya muhungu yarafise umutima mubi hamwe atumvikana na musaza we ari wese w'umugabo wawe ariko uracyumva umugabo wawe niba aragize urukundo rwo kwankira ujya mu vyarawe ni umutima w'urukundo w'afise mbe kwanza ndakubaze ubu nyene karacingani uribagiye yuko umugabo wawe ari wadukuye muri kijya gisaka atuzana nga mu gisagara umbayeho neza afise ubuzima bwiza kubera we ujya mwana w'umuhungu arafise ikintu arondera atasha gukorera ikibi wewe acha kuyikorera ujya mu vyarawe cyangwa rundi muntu ageneye gukorera ikibi ugorsa urukundo bukanura ubone kure surukundi y'umuntu atangwa kuzanira isaku mu rugo abakeneye kusambura adashaka kusambura nawe ari kibi abagamije wenyene n'abaki kandi bakundana umuryango umwe arageza aho boronderana nakubwiye ko gati matare ko nyina yamusigiye ashwa ariko agomba kubyura
agatima nyine yamusigiye nyina ndakubwiye ko atumvikana na musaza we ari we nyina ari we se umugabo wawe kumvikana mu ijyanzo eh niba tutova twumvikana abantu base kumvikana iwabo none ni wamwemerera ukamugurira inzugi akakuzanira isaku muzoguma mujyana nyene aho nyamba ndi mu ngivyo rabitanguye utangura kumbwira ko umugabo wawe agena nawe diva ndabizi bayiguhayira gukanga kumva ko isi n'ijuru byose bari gwawe niba abandi ni kumwe intuze baza kuyiteka bakayihendereza indagara soko wewe baguhendereje no diva ubona ko byose tayari vyarangiye uburyo umuntu nuyu rega ikidahinduka n'Imana none kandi burya imiryango imyenge y'inzu imenywana nyeneyo mwana reka ndakubwire rero kandi mpereja genda wubake nkuko nakurungitse genda wima amatwi abantu ugira amaso ntugira amatwi uri kuranyumviriza nihaba hari ikintu icarana n'umugabo umubarira uti nyamara mugabo wanje cyane ufise ibintu azokumva ahubwo niwe udashaka kumubwira ikintu na kimwe nwashaka kwigira ingare yo mu rugo naho nkawujya kuntu umva mpora numva kandi binja ku matwi ono ushaka kubona biwabona umugabo wawe iwawe ubwo rugo rudatawa nta wundi n'umwanje ndavumwa wiwe wowe ntabyo wowe nyane waje kunyibwira ngo buzi inzu ngo baruzi none baruzi inzu none nibagira iyo baba jera kwigera wewe mureka ivyo yikoza vyose burya baca mugani mu kirundi ubutaranirwa agaramye avuga ngo ijuru ri hagufi reka werindira zoyabona ndabikegera y'abantu batayikwegera abanyene yazaniye abajournaliste bazoza barambwira batoza ikintu buri kimwe cyose Sandi yahora imbwira ngirirwa muri iyo nzu ngaho mwana ndagutumye ndasubiyemwo nigenda wubake rugume wubaka ugwawe wima abantu amatwi ugira amaso ntugira amatwi urukuranyumve niwagira amatwi ntuzokubaka kandi yagira ikiba uzowimbe wigera ntuzozi yondi nangwe yo guhanura hakiri kabikiri mu ntango isaku ndazizi zasambuye ingo nyinshi cyane nije ndazizi isaku zarakoreye abantu bose ikibi isaku ntawe zereye nejo bo ntuzugira umugenzi ubona kuzaniza ukuzaniza isaka bari umwasi wawe ndaguhani narakureze ndakuzi simbona ico guhindura uno munsi ukaba wemeye kumva bo hanze niwumva impanuro genda guhaye nakureze bizogusha ariko umuntu yizera yarinze Jenny no kandi kumuzera mbere haguruka ugende muhira n'umugabo ntabatanga ataho asanga atari vuze abana bakutanguye kunyirukana oya reka ibyo bintu by'isaku sitanguye kunyirukana kuko yawe unakuzaniye urusaku ndiko ndazaguhanuza bamudogo nawe ibyo ntitanguye urampanuje ndaguhanuye ibyo ndaguhanuye ni ibyo nyene genda ubigendere Imana iguhumuza Salam alaikum. Walaikum salam. Good. Biriwe gute ngaha? Barushe. Yo. Kumengo numeze neza nibiki? Ngira kwanza ya mafiriti yanje mwateze ndashonje ndarushe byatari. Firiti yande. Gitonde navuye nganda mubwira naze yandekera amafiriti. Uno ubwira gutekera amafiriti waza jewe cyo nkubwira ugenda kubaza wabwira gutekera. Nese wirirwa ngaha. Je nari nzi ko ubizi ko yabitese cyangwa ko yabitese. Je nibaza ko umuntu azi ivyo mu rugo ari musaza wawe n'ivyo bibaza jewe. Nawe ibintu byawe nyataye kwe. Rero musaza wanje ko yirirwa ku kazi ibyo naja kubimubaza. Cyane ndangona mu telefone ndamubaza ibintu by'amafiriti byo muhira. Ene ndakubaza. Jewe ngaho nsigaye ngaho bawumva ko ari jewe gukurikirana icyo ushikujya. Mama ibihereye mbona wabyise nabi. Abasinze kuyironderera hanze. Yironderere nyene. Nkubwiye musaza waza arabigufashamo.
byose ndi umukozi wanyu kuri Rwanda ndabashika ndabatekera ibyo mushika mufungura none soni mugira mwapfuye iyo mupfa iyo za ruguru mwarose abakozi bashika babatekera kwe nta nisoni kweri burapfa iyo bupfa ngo buje ushaka amafiriti bwasize butanze ku bandi ukamengara amafaranga bwasitse abantu bapfuye ruguru kweri basimuka nabi bageze mu gisagara bashaka no gusigara bategeka uko bagomvye nta nisoni araza n'agatwega guje amafise kweri amafiriti nasize ntanze raporo yahi none nisoni n'umutwe haza yiga guza bazajeyo ni hatari Njembo natani yo yatese. Kambe ndigira kuryama. No wari uje kurekera manga. Uje kurega kwande. Ende kuryama atatetse nto yateka. Maramenyereye ko abamutunikirwa kwera. Isuka yawe nti wayifata. none mbiritse jewe saa sita igihe nshika ngaha mvuye ku ishuri nasanze Munyana yicaye muri saro gusa mbona umengo ntiyamvugishije neza umengo afise ishavu umengo hari umuntu nyene ashamuvuze mu mutwe n'ibiki nta kintu cyabaye ngaha muhira reka nduru yarenze ngaha yatari bose bashwanye n'abadamu bashwanye sinzi ibyo bakoze nari hanze numvise bashwanye mu nzu gusa ibindi biriko biragongana no kwinjira sininjiye naciye mbona bose yasohotse ni bisirani akagenda nari ibyo wavuze navyo bumvise je mu nzu igihe bariko barashwana mu nzu navyo numvise naje kumva mu nyuma bavuga gute nawe bosi asigaye ni maraya hakundana na Marika ibintu nk'ibyo ego vraiment nibyo nari ngo bosi musana zanje ngo asigaye akundana na Marika oya ibyo nibiki bariko baravuga icyo kintu si cyo n'ukuri none ni Munyana yoba yabikuye hera ibyo bintu none imbere yuko bavugana na Nuzenya na Mahoro na wundi muntu yoba yaje ngaha kuvugana na Munyana nori baki si wa wundi nyene mwene wanyu ntuze ni namu wawe yitwa nde buri Kiyako niwe yaje imbere yuko Mahoro aza kandi bakinjira mu nzu je numva bariko bahoherana gusa bavuga mugaravyo wumvise ibyo bavuga oya yoba ari we rero yabivuze kuko je musaza hanje kuntu ndamuzi asha ico naco yokora niwe none umusaza wanje acyagenda ajasohoka n'isirani n'ishavu naje naco ku muryango arashaka kumenutse uruhara icyo gituma naje ngaha anyishura nabi kugenda ubaza hariya hanze ibikini igenza kukubaza ibintu by'amafiriti aho rero bamaze gushwana zari bikaze kure ngo kumukubita yamukubitiye indani sawa we rero asha nta kibazo weteka ibyo mu ijoro hama tuza kuvugana